n'inzira zitatu. Bwa mbere hariho ugushaka ko hejuru barongoye igihugu no mu mugambwe ubukirongoye bakabohora ibiboshe, kandi hanini biba bivuye kuri bo nyene kuko nibo baba bari mu nzego z'igihugu. Icya kabiri nuko haba inzego zigwanya igiturire zibishoboye, zigenga, zifise uburyo bukwiye, zikorera no ku mategeko atomoye. Igira gatatu nuko guhana abagira ibiturire biba ingendo, cyane cyane abo nyene abo nyene bari mu mabanga canke n'ibiki kugira ntabe gukingiranira ikibaba no gushira rero imigenzo myiza mu gihugu. Iyo baba basaba ati rekana amatungo imbere kunjira mu mabanga, reka kuvanga amabanga yo kudaraza no kugira gute, reka kwitiranya inyungu z'igihugu n'izawe muri rusangi. Nivyo ivy'intwari ibereye n'igiture bikigumye uko biri, ijya strategy ijya ntumbero ijya mbono dushake tuzinge igitabo tuje kuryama, ijya izo bicitse ururirimbo gusa.